Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Rudende Isange TV je nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rumbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha akaba hari amakuru cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatanguye mu gisata c'umutekano aho muri etat major ngaha mu Burundi ibintu byasubiriye kuyangara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ngo igisirikare c'u Burundi gitsindiwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse kigatura urugamba kigahungira mu Burundi, President Ndayishimiye yafashe ingingo yuko agomba guhindura ibintu. Abo rero amakuru dufise nuko icuka kibi casubiye kuduga hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no uwurongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo kuri ubu ngubu afaca ingingo yo kumukombora bivanye nuko ngo atariko haramutunganiriza ivyo yamwijeje. Ariko kandi Prime Niyongabo nawe akavuga ko adashobora kumukura kuko atari we yamuhaye amabanga. Avuga ko rero ngo bitari ivyo rero ubutegetsi bwa CND FDD ngo burashobora guhungabana. Perezida Ndayishimiye rero aso itangazo agabisha ko yamaze kwirukana ubujejwe igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Ariko Prime Niyongabo nawe yagize ati jewe Prime Niyongabo ndivugiye ko washize ko ari we azonkura kuko kumukuraho wasinye ngo ni nawe kandi yazosinyura washizeho ni nawe kandi ngo azonkura kandi niwe ngo gaciye ubwenge Ponsier kubatamuzi kandi uyu n'umukomando yarwanye byinshi ndetse n'intambara nyinshi izo hasi ndetse n'izo hejuru ariko kandi nyuma yavuye akurikira imbonera kure. Ubu ntawuzi iyo ari nta n'uwuzi igihe azogarukira. Ivyo biriko ibyo biruko kandi mu gihe hari amakuru turiko dukura mu biro vya Generali de Majoro Evariste Ndayishimiye batazira Neva ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD byose vyemeza ko Neva agira ahindure chef d'état major Prime Niyongabo nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Kuri ubu ngubu rero Perezida Ndayishimiye heso itangazo avuga ko agomba kubogoza Prime Niyongabo bivanye nuko ngo yamaze gutsindwa urugamba rwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ariko Prime Niyongabo nawe yarahiye ararengwa avuga ko atazokwigera amukura kuko ngo atari we yamushizeko. Reka tunyarukire mu yandi makuru kandi kubiko biravugwa mu ukimenyesha makuru ca Ejo Heza aho kigira ati ubucuti bw'u Rwanda ndetse no Burundi bwoba bugera hehe. Ni muri iyi nkuru kandi dukesha nyine iki kico kinyamakuru ca Ejo Heza aho uraza kusobanukirwa neza aho ubucuti bw'u Rwanda no Burundi bugera maze unasobanukirwe inyifato canke ingingo zimwe zagiye zirafatwa ico zari izivuye ko. Uyu munsi ufise amaso yo kubona niwe abona, abadafise amaso nabo babona ivyijiji. Kurikira uko ibintu bihagaze. Imfizi yiganje yimya izindi zibona. Mu mpera za 2014 niho hatangura kuvugwa imigwi y'abagwanyi b'umuhari FDLR mu Burundi. Ico gihe kandi vyavuzwe ko mu ndongozi z'uwo muhari hoba harimwo izari zizinanye na Petero Nkurunziza waramuswaga u Burundi bamenyaniye i Butare mu Rwanda mu myaka ya kera. Ubwo bucuti kandi bwoba ari nabwo ngo abo muri FDLR bisunze mu kuza kwiyegereraniriza cyangwa kwiyegereza ubutegetsi bwa Nkurunziza kugira ngo bamusabe ubufasha. Ubwo bufasha kwari uguha akayira abagwanyi b'uwo muhari bakinjira mu Burundi bakaja gushinga imirindiro mu kibira ku ruhande rw'u Burundi bakiga uko ngo bocengeretera mu gihugu kibanye c'u Rwanda baciye mu ishamba rya Nyungwe risanzwe rihura n'ikibira.
mu vyo abo ba FDLR bahaye ubutegetsi bwa Nkurunziza harimwo ubutare basanzwe bimba mu buseruko bwa Kongo hamwe ndetse no kwigishwa ivya gisirikare urwaruka rw'abarundi kugira ngo bazoshobore guhagararira neza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza yariko kuko Nkurunziza yari atacizeye inzego ziwe z'umutekano. Umugambi umaze gutangura, Nkurunziza yahamagaye Adolphe Nshimirimana amubwira uko ngo bazosabikanya umwimbu w'ifaranga uzova muri ubwo butare uri uwundi yemera gufata uwo mugambi mu minwe. Integuro zose zijanye n'uwo mugambi zabikwa kwa Adolphe Nshimirimana mu mashini nyabwonko ngendanwa. Tubibutse ko ico gihe haravugwa ivyo gusohoka ibohero kwa Hussein Rajabu. Ayo makuru kandi amaze gushikira Romeo yaciye atuma ibihangange bibiri vy'ipeti rya generali bari basanzwe ari abagenzi ba Adolphe Nshimirimana kugira ngo abashire muri uwo mugambi bamenye neza ingene wubatswe. Nkuko amakuru dukura ku rubuga n'ubundi abandanya abivuga rero, aho mugambi nyene wari ufiswe mu minwe n'abo bagabo nyene babiri nkuko amakuru n'ubundi abishikiriza. Nkuko amakuru n'ubundi dukesha ikimenyesha amakuru ca Ejo Heza kibivuga, avuga ko rero haciye izo ntumwa nkuko amakuru n'ubundi dukura ku rubuga kuri Nkurunziza ngo kari akanyamuni aya murantunga. Dusubira inyuma gatoya, uhere umugambi umaze gutangura, Nkurunziza yahamagaye Adolphe Nshimirimana amubwira uko bazosabikanya umwimbu w'ifaranga uzova muri ubwo butare uwundi yemera gufata uwo mugambi mu minwe. Integuro zose zijanye n'uwo mugambi zabikwa kwa Adolphe Nshimirimana mu mashini nyabwonko ngendanwa. Tubibutse ko ico gihe hariko haravugwa ivyo gusohoka ibohero kwa Hussein Rajabu. Ayo makuru kandi amaze gushikira Hussein Rajabu yaciye atuma ibihangange bibiri vy'ipeti rya generali bari basanzwe ari abagenzi ba Adolphe Nshimirimana kugira ngo abashire muri uwo mugambi bamenye neza ingene wubatswe. Kuri Nkurunziza kari akanyamuneza kuba ariko aronka ibihangange bishigikira uwo mugambi wiwe. Umwe muri ivyo bihangange vyarungitswe kuneka uwo mugambi asanzwe avuka mu ntara ya Cibitoke, yaciye asaba ko ari we ngo boshinga gukurikirana uwo mugambi, uwo mugwi w'abagwanyi ba FDLR akabafasha kubaha ivyankenerwa ndetse no kubacira inzira ija mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko ngo asanzwe ahamenyereye nk'imvukira. Izo ntumwa za Hussein Rajabu zimaze kuronka amakuru yose akenewe zaciye zimushira icegeranyo cose cuzuye mw'ibohero rya Mpimba. Niho kandi Hussein Rajabu yabatuma ku wundi mugwi w'ibihangange kugira ngo barabe uko bohanura Adolphe Nshimirimana ntahave arenga akarimbi mu kurya amafaranga ataribwa, ariko kandi yararahiye ko uwo mugambi udasubira inyuma. Haciye hategurwa intumwa zidasanzwe zivuye mu mugambwe CNDD-FDD zija kuraba indongozi z'igihugu c'u Rwanda kugira ngo babamenyeshe ivyo mugambi mubisha ko atari CNDD-FDD iriko itegura ivyo, ahubwo ari abategetsi abataye umurongo kandi nka kizigenza w'umugambwe yiteguye gutesha izo nkozi z'ikibi.
mu byo Romeo cyangwa se Hussein Rajab yasabye abategetsi b'u Rwanda ni ukumuha abizigirwa babo bamenyereye ibikorwa bya gisirikare by'ibanga harimo n'abigeme. Mu gusaba ko u Rwanda rutanga abo bantu si uko mu Burundi batari bahari babikora, ahubwo Romeo yari afise intumbero yo kugira ivyabona abanyarwanda ko umuganga CNDD-FDD udashobora guhemuka ku masezerano bafitaniye n'umugirana na FPR Inkotanyi ndetse n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda kuva mu bihe by'urugamba. Abo barutumwa ko barashikanywe mu Burundi vya bihangange birabashikana kwa Adolphe Nshimirimana nk'abagenzi barabasangira ivyiza byo kuba byo mu kabare iwabo w'abantu. Kubwo ubukerebutsi bwabo barashoboye kandi gushika aho barangiwe baza gukura za nyabwonko zibitse ya migambi yose ziba zigiye uko. Izo nyabwonko zimaze gushika mu gihugu kibanyi, abategetsi b'ico gihugu barahimbawe cane, bica bituma basaba Romeo ko niyo sohoka ibohero yoja ngo kuruhukira iwabo kugira ngo bamufashe ibikorwa yipfuza gukora, ari nako we ngo yari yamaze gutegura kuja kuruhukira mu gihugu ca Angola kwa Jose Eduardo dos Santos ndetse na Joao Lorenzo. Iyo nkuru y'ubutwari bwa Romeo rero yarashitse no mu gihugu c'Ubuganda gisanzwe ari umuvukanyi akomeye n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, gushikaho abategetsi bakomeye b'Ubuganda barungika intumwa mu Burundi kumushimira. Bamwe muri izo ntumwa z'Uganda bazanywe no gutangarira uwo umuntu yatabaye abandi. Niho Hussein Rajab yababwira ati inyungu z'igihugu nk'akarere zirarengeye ugufyatarara canke gusongora kw'ibi n'ibi. Amaze gusohoka bivuga ko rero Hussein Rajab amaze gusohoka ibohero yaratumye intumwa zigize umuzingi wugaye w'ibihangange Sacre de Généraux baja guhanura Adolphe Nshimirimana irya nyuma imbere yuko bamukurako amaboko. Ababwira ko we na Romeo cyangwa se Hussein Rajab bahejeje ibiharuro. Yaramushimiye kuba yaramwakiriye ku rugamba amugira igihangange, nawe kumwitura yaratanze ikibanza c'uburongozi bw'iperereza kugira ngo Godefroid Niyombare ahaje abashe gutegura uko Rajab asohoka ibohero. Rero uwa mbere yari amufitiye yamumurishe ati atagishaka kubwirwa ivyo akora, nk'uko igihugu kibanyi cyarungitse ivyabona igihe hatwarwa ibikoresho byateguramwo ubuzigizi bwa nabi kuri uwo n'ubundi. Abo bagabo barasabye ko igihugu kibanyi cobaha ibindi vyabona vyoza kwihera ijisho uko bahana abarenze utukura. Aho kandi ivuga ko ari naho hahereye amakuru kwa Nkurunziza n'abakinagizwa biwe bagiriza igihugu kibanyi ko ngo cyagize uruhara mu byabaye mu Kamenge, ariko kandi baratinya gucisha mu kanwa izina ry'intare y'urugamba kubera kumutinya. Ivyo izo ntumwa z'igihugu kibanyi zabonye vyatumye n'ubu bacikugura mu mwizigirwa Hussein Rajab ku buryo ataco yosaba ico gihugu kibanyi ngo rugishobore kureka kugikora. Gushika uwo munsi umugambwe CNDD-FDD ari wo ufise ububasha mu gihugu, uwo hirahira akipfuza kubahamira kubangamira igihugu kibanyi, ntaco aba bagabo batokora mu kumutesha, kuko akamaro ababanyi bafitiye Uburundi ngo zisumba ubuhanga bw'abarundi benshi.
nayo gusokoranya hagati y'indongozi birafise abo bigamije guhwamika, ni uko kandi hariho abita mwifyuyu nk'isazi bagasomerayo nturi. Mu bihe rero by'urugamba hariho inyabutatu yari ikomeye cyane igizwe na Hussein Rajabu, Petero Nkurunziza ndetse na Evaristo Ndayishimiye. Hamaze kuba ihungabana mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu gihugu, Nkurunziza yaciye asambura ya nyabutatu nkuru yiremera iyindi yari igizwe na Petero Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana ndetse na Alain Guillaume Bunyoni. Kubwo ubusezi no gucinya inkoro hasi kw'abarundi bamwe iyo nyabutatu ya Nkurunziza barayininahaje rwose hafi yo kuyisenga, bavuga ko abo bagabo batatu aribo igihugu n'umugambwe bigenderako. None twibarije abo basezi iyo nyabutatu baninahaje ubiri hehe ko abari bayubatse bose batakiri mu mugambwe no mu gihugu, ubu ninde abihagarariye? Hariho kandi bamwe mu Barundi kubera agahimbo ko kantaco yinona bashusha umunwa ngo bogwana na naka canke na naka ahirahiye agatumbera amarembo y'u Burundi. Hariho kandi abo Barundi nyene ni nabo bahora bavuga ko uwo kwihenda agakora ku mushatsi w'umwe mu bari ku butegetsi iyo bubatse iyo nyabutatu nyene ya Nkurunziza ngo yoca yibonera ko ngo abarundi bose bohagurukira rimwe mu kumukagura ngo ntiyomenya n'ikimuriye. None abari bubatse iyo nyabutatu ya babiri baragiye ba Barundi babona nta kindi bakoze atari gupfunagirika gusa mu kugira ntanu wateye ibuye. N'uwanyuma wo muri iyo nyabutatu agihumeka bose barize aho ari nta n'uwurubahuka ngo aje kurunguruka, bose barindiriye ico Imana n'abagabo bazokora, niba barareka akarimi k'ingwerigweri. Mu nyakarimi nyene hariho abama bikamisha kumwe kw'ibikere iyo bahimvye urukanywa bakinanura ngo aho kubera CNDD-FDD n'abayo barabatekeza, ariko mu bavuzwe bose ngo bahanywe kubera kurenga akarimbi, nta n'umwe bari bashoboye gushikira, bose bahanywe n'abagabo. None abatashoboye gushikira umuntu n'umwe canke babiri barashobora gusenyura rimwe umugambwe CNDD-FDD. Mu Burundi hariho abagabo Imana yahaye ububasha, iyo baramvuye ukuboko kwabo bitangaza biraba, ni impyisi ziganje zimya izindi izibona. Ikaba ari inkuru dukesha ikimenyesha makuru uca Ejo Heza. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twego turabashikiriza kuri iyi saha. Twe dusozere ngaha gusa tuza gusubira n'ubundi mu makuru araza kuba akezwe ko kuri no mumanesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Sheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza muri rurimi rw'ikirundi. Reka mbabwire ko amakuru yacu yakanya tubasozere ngaha mu cyane sa bonus wivunese na bakadaje kugira ngo amakuru mashasha azera bashikira kuri no mumanesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV.